Yes bakunzi ba open mic turi kumwe na Miss Deuxième Dauphine. Miss Deuxième Dauphine. Ishimwe Aimée Gloire. Aimée Gloire. Meze neza. Ego meze neza cyane nawe ni sawa. Cyane sanda shimira Imana. Miss Gloire umwidondoro wiwe wose. Murakoze cyane. Mbanje kwanza kuramutsa abakunzi bose wa open mic. Ndabaramukije mwese. Tuya mujya presentation. Ndabaramukije mwese abakunzi ba open mic. Murakomeye meze neza. Muri vyura. Jewe amazina yanje ni Ishimwe Aimée Gloire. Ndi umurundikazi. Ndi umwigeme mfite imyaka 22. Ego. Umva yuko nshaje. Vyadad. Ndashaje. Aimée Gloire yize he byagenze gute? Aimée Gloire aracari kari gaheze uyu mwaka. Nkaba niga kuri International Leadership University. Ni université iri i Bujumbura. Nkaba niga mu gisata ca marketing. Donc ibintu vya marketing biravyumva cyane. Cyane gose. Ntabona. Ego ndavyumva. Okay, urugendo rwawe. Kuko vuga ati jewe nka Claude ngomba nje kwitoza muri Miss Burundi. Byagenze gute? Novuga yuko kugira nshobore kuja kwitoza muri Miss Burundi si ikintu novuga ngo narifuza kuva kera ngo Miss Burundi, ariko nabona yuko ari uburyo bwiza bwo kugira nshobore gushikiriza ijwi ryanje kure, ndarishikane kure, nshobore gutera intege abandi bigeme, nshobore kugira ico nkoze mu mubano wanje mu Burundi, ku miyabaga no kubigeme. Nabonye yuko Miss Burundi yoba inzira nziza yo kugira nshobore gushika kuri ivyo byose. Cyo ndavuga ati reka nanje nje kwitoza. Uramaze kuvyumvira kangahe? Muri 2019 naravyumviriye. Non, 2020. Sinibuka neza haraho nigeze kuvyumvira hama ntivyashobora kubandanya, cyo ndabihagarika. Miss ngoma igihe iba canke ntuvika igitego. Oya simvuka igitego. Ndakwaje kwera ari hundi musozo muri Club Amagaba w'igitego. Ego ni première Dauphine w'igitego. Okay, bisigure ko nawe yoba yarakwenspiye cyane avuga ati jewe nanje. Ego urumva ukubona abakwegereye babijamo ukabona yuko hari ahantu beko baragera biragutera intege kumva yuko nawe wabijamo. Byaravuze cyane. Uramenyekana cyane. Deja urumva twari tuze nyene yuko nyene ariko nubwo bacuja mu kindi kibanza. Wiyumva gute muri rya Miss? Ushatse kuvuga iminsi y'imbere yuko haba ego no mu gihe ca Miss Burundi bakumuko muri itoza. Wiyumva gute? Yumva ko ikibanza cyawe ari ca mbere canke gute commentaire mu bantu abagutera intege canke bakubwira sinzi? Kiriya gihe niyumva neza kubera nari mfise abanshikiye, nari mfise kandi uko nashaka kubashimira. Team Gloire yose aho muri mumve ko ndabakunda cyane. Mwubahwe nukuri, baranyiritse urukundo rudasanzwe, abantu benshi baranshigikiye, baramfashe mu mugongo, umwe wese uko ashoboye. Nukuri niyumva nkunzwe kandi nshikiwe n'abantu benshi bashoboka. Hama ivy'ikibanza nibaze yuko umuntu wese aza guhiganwa aba yumva yuko ikibanza ari ciwiwe. Nta muntu yoza guhiganwa avuga ngo umva ngo nje guhiganirwa ngo Miss Popularity cyangwa nje guhiganirwa Deuxième Dauphine. Uba wumva yuko ikibanza ca Miss ari rwawe, mugabo osi ico nikigutuma wumva ubabaye cyangwa wumva udashobora gushikiriza umugambi wawe. Oya. Bica birahurirana, ndabwire pole sana ucubura mutoyi wawe. Ho urigeze muri kiya kibanza ca finale. Abenshi bavuga ca bivamwo, abandi ati yarabandanya. Donc wahagaze gute muri urya mwanya kubgawe? Kubganje novuga yuko ni gihe cyari kigoye cyane. Nibaze ko kuva mu buzima bwanje kuva mvuka gushikona nibazwa ico gihe ca mbere cangoye. Kwe urumva ntibitahuritse kwera mutoyi wanje yagiye kwivuriza mu Rwanda. Yagiye akomeye ameze neza, tuvugana, tubana, turarana, dukorana byose. Ukaja wumva umunsi umwe ntibana telefone kurumva muri bootcamp twakoresha ama telefone. Umunsi ndibukana yimvuye muri sport hama handi uvuga ati reka nibe gatoya ndabe ko urumva yaragwaye nategezo kuma ndaba ingena merewe. Ndabona ku ma statue y'abantu ndavuga ati umva baratinye bose kwimbwira ko yaravuga ati buca haba finale ndushobora kumwubahuka. Byari bigoye cyane nukuri narawuze nifata amamedie tangwa guhiposta ngurumva ngo arabihevye. Umva nkiyumvira ati none ndabihe ona handi uvuga ndabijemo ndabihebe. Kwe rumva
nta n'ingufu nari mfise zo guhagarara imbere y'abantu bambesha muga nyene Imana yaranshoboje n'abafana ndabashimiye cyane nawe nsaba message gushika n'umugira ndacishura hari umuntu ishura kambwira ni hari bwanyishure guhera muri me nukuri abafana banje barambwiye ati turagusavye ntubihebe turagushigikiye bandanya ni kukanyuma n'umuryango wanje urambwira ati ntushora n'ubundi ntacugira uhindure genda turagushikiye nukuri baransunitse ndumva yuko hari izindi nkomezi ndonse n'Imana iranshoboza icyo munsi ndahagarara imbere y'abantu ego urumva niho ari unezerewe samples novuga yuko ujya munsi nta emotion nimwe nari mfise sinari nezerewe non plus urumva niyuko niyumvishije ati ibyabaye baguhenze urumva nari ona kujyukina film narakinye film ndiyumvisha yuko atari ibyo iyo niyumvisha yuko réellement nabuze sinari kuja imbere y'abantu gucurira sinokurira gusa nta n'inguvu uramaze kubura umuntu ayiposhe yawe umuntu mwakuranye umuntu mutoyi wawe umuntu muvukana ikibari kibazo ni ibintu bibabaje cyane kuca uhagara imbere y'abantu si ibintu byoroshe rero urumva nariyumvisha ati ibyo bakubwiye bakubesha ndavyakitinga ndakina imbere y'abantu ndatwenga kumva n'ivyo badusaba sinye gushaka kugenda Jereka nisure izinza sinye gushaka kugenda imbere y'abantu ngo nshavura kandi mu buzima busanzwe ndakunda gutwenga urumva acavuga ati hari ikintu cabaye kandi sinashaka yuko n'abantu bose babimenya ngo banyumvire ikigongwe ngo urumva oya sinashaka ko bantora par pitié nashaka ko bantora kubera ko ndabimerita kandi ndabikwiriye ego nico bituma navuze ati mana nshoboza aka kanyuma ndakajemo vraiment nandike histoire ego akantu kanyuma ndagasimbe nganibaza ko amateka dahereye ubaza yuko ari usana uzovyandika sinzi negeza kuvyandika ahantu kuko nubu hagenda vyimvire nkavuga Gloire urabuze akantu mu mutwe bigiye no bishoboye gute sinaburi ngene nje nabishoboye nicahe kintu wasanze muri Miss Burundi ugishika ati no bubaye bwa mbere mbonye kino kintu sinenda bizi ikintu nabonye ijya mbere muri Miss Burundi the first one nubwo ati ndashitse muri Miss Burundi donc bwa mbere ndabigiyemo hari ikintu nahungukiye canke hari ikintu nahungukiye ntarinzi nico namenye nahungukiye byinshi cyane bon ico ntari menyereye cyane nibaze ko ari sport yo mu gatondo sinamenyere ngene twavyuka 5h30 tugiye muri sport navuga ati ibintu birabaho kunda kuvyuka sanga je mu bisanzwe mijoro cyane ndakunda kuryama ntevye ko mijoro ndi productive gose ndiyumvira ndandika ndakora mu gatondo naho numva nkunda kuvyuka amasari avance gatoye sino yavugira nga sakuvyuka 11 oya hapana 11 basi kadushe 7h urumva kumva yuko twavyuka 5h30 tuvyuke muri sport senda imenyereye ya experience shasha ati iki ni gisirikare na jemo uretse kuja kugira sport usinziriye umeze uko kandi urumva twategezwa kuba on time kwera baca bandika amasaha urumva ntushobora gucegwa senda kimenyereye kandi byarashoboye kunshoboza kuza ndavyuka kare ushika none umunsi twibaze ko 5h yuko ivyo oya siyo masaha mvyuka oya gusa nibaze yuko byaranshoboje cyane byaranshoboje kandi ikindi kintu naco twaragize ama formation atari make ama formation yo gutambuka kuguma dutwengaje nivyambere bishasha ko nakunda gutwenga mugabo kumeze ngo naho muri sale bavuga ati bu gacumutwengati iyo bategeko bahari kandi ego uteza gumutwenga kugira ati mu minsi urumva uri elegante uri souriante nta bintu by'amasura nyene yarushe yo guma yo gumufunza isura y'abantu ujinyaraye bya hatari gumutwenga intumeze ego nta kindi guteka iki donc oya guteka nitwavyiga gusanzwe bizi ego uze guteka byose ego bivugire nga uzofungura kuvyo nzobe natetse urazi gucumba ubugari ndagerageza bano w'Imana ndagerageza nzoza umunsi umwe karibu utazi guteka amazi yes we abakunzi open mic ko barambonera reka tuzuja kubirabayo ni bon hanyuma ikintu ncakubabaje muri Miss Burundi ikintu cambabaje nibaza yuko utagiye muri caki ni cakubako ikintu cambabaje nibaza yuko
n'ama commentaire ari négatif y'abantu kwera ko mwese afise umuntu ashikiye mwese afise umuntu akunda ashaka yuko yotsinda muga hari gihe abantu bita ko ari abafana bawe novuga yuko bexagera mu gutukana ugasanga korera gushiki bagaca baja gutukundi mu miss babona yuko muba mikomera concurrent nukuri birabaje cyane je byarambabaza kubona nanayibwiye abantu nkavuga ati s'il vous plaît abantu bita ko mushikiye ntimuje gutuka abandi bantu kwasho kinyeka yuko mu nkunda nimugume mushikiye mugabo ntimuje gutuka abandi bantu ivyo byarambabaza mbonye yuko babikorera abandi ba miss ego hanyuma uravuye muri miss bondi hariho projet wemeye bigeze projet neme naritanguye ariko urumva umurindi uracari muremure kwa novuga yuko ni ikintu kitamenyerewe cyane kitari kimenyerewe cyane abarundi nibaze yuko ni defi komeye kumva yuko no bakundisha igihugu urabizi bavuga ati igihugu habuze ibi none tugikunde gute donc nibaze ko ari umurindi muremure kandi ndiko ndagerageza ko nshoboye kose kugira ngo ndawushire mu ngiro kuvyerekana mu kirundi naho ubunye mino miss novuga yuko etape nshitseko ndiko ndagira ama enregistrement y'imigani n'ibitito kugira ngo shoye kubishira ku ma réseaux atandukanye ku ma radio ku ma television kwera barambwiye yuko muri côté culture babuze cyane ama contenu ivy'ikirundi rero ndiko ndagerageza kugira ngo nshobore kuyabaronsa n'akantu gashasha usigire umuririmbyi kazi basha n'umuririmbyi bego basha n'ita umuririmbyi kazi ushaze kuvuga ko irya ndirimbo ngira sohore indirimbo gira sohore y'amagaba ni dimanche izosohoka gute simbona nyene no kwita sindi umuririmbyi kazi iyo mpano yatanguye ryari izotangura dimanche yatanguye kuririmba ryari mvugisha ukuri jazo ari rya mbere ngiye muri studio ariko indirimbo irahari ahubwo nashaka ndabatumiye je sinza kuvuga byinshi nkene ndabatumiye muzoze kubyirabira okay ni muri festival yitwa umukozo izobera kuri Messe des Officiers dimanche muzoze mubyirabire murabe Gloire ariko araririmba azosoye indirimbo umunsi wa mbere azoyigiye meso indirimbo kandi nibaze ko ari ndizoza mu nyuma umva bisigura yuko utazoyibona je narenze ko ufise nka album ugira duhe mu minsi nta kintu nakibi hanyuma na album fils ni clip video ni audio mugana video tuko turayitegura kwishira habona basi na freestyle basi canka kanu gato yubo waragize deje indirimbo ntirabalance umva no yigira gutenga hama icyumviro gute ca Amagaba bavuga ati turakeneye kugushiramo mu ndirimbo niwo ni Amagaba canke ni wacu ego ni collaboration ego okay igicyumviro ninde yatanga kukizana aravuga ati reka ndagushiremo muri no ndirimbo canke dufashanye ibintu jewe ndakunda kwandika ivyese hari naka video nigize gusohora ndiko ndavuga ivyese ndiko ndavuga Burundi bwacu ndaburata Amagaba nabo bariko bakorera cyane muri culture guteza imbere imico kama y'u Burundi urumva twari dufise niko dufise intumbero imwe kandi urumva Amagaba turakorana ibikorwa bitandukanye bindi rero urumva twarahurije icyumviro hamwe umwe mu Magaba yiwe yitwa Claude niwe navuga yuko yakizanye hamara kisangiza amaze kinsangiza nanje numva yuko ari ikintu ciza cyane muga jewe imbere yaho nibaza ko nzogira icese kuko urumva nivyo menyereye sinaye bwaririmbe na rimwe mu nyuma kusemwa ka mu nyuma rero urumva sinzi ko ndiko ndavuga mone hajya ntiworirimba ndavuga je kuririmba navyo nzi ndavuga je kuririmba navyo nzi nta n'ijwi ryavyo ndabifitiye ngo reka tugerageze muganje mu buzima ndi umuntu akunda aventure cyane ndavuga ati zana micro ndabere ikiba kizoba mafu ikiba kizoba mpa micro ndabereke candaririmba amaye muzovyumviriza abantu nukuri ndabizi yuko taje yikenga mfise ntimuze munuke afisijwe igize yo Imana irakubona hanyuma azoba ari Amagaba featuring Miss deuxième Dauphine ego twitega izindi collabo mu yandi ma club y'ikirundi canke na hana ubu nyene sino bizeza cyane bamanze bahonje imwe birindire kwanza manze ndabe ama commentaire y'abarundi hari rindi rihiganwa uri mu kujamo muri Uganda Miss Planet hoho bimeze gute
Miss Planet ni higanwa ryiza cyane nkuko muvyumva ni planet nyene rihuza abantu bo mu mihinga itandukanye y'isi tuzohura turi abantu baba 90 abigeme bavuye mu mihinga itandukanye y'isi no ma continent yose umva no muri Afrika no mu Burundi twaratewe iteka yo guserukira igihugu ni je nzoserukira igihugu muri iryo higanwa kandi bimeze neza cyane nditeguye kandi nizeye yuko ego reka tuvyizeye nikaye kantu gashasha donc niko ni ikintu kimaze kuba inshuro nyinshi nikaye kantu gashasha tuvuga ati je nzoba ntwaye nzi yuko nzotegeza gutsinda biragoye kubera ko ama standard bakorera ko siyo no vuga yuko mbamenyere nga mu Burundi mugabo nzogerageza uko nshoboye kose Burundi bumenyekane kandi bumenyekane neza kandi ndabe ingene mu misi bashobora no kuza kwikorera mu Burundi bamenye ivyiza vy'i Burundi bahaze bahabone hama donc ya projet yawe iracabandanya ego izobandanyizamo kuko urumva gukundisha abantu Burundi si ku Barundi gusa ariko no ku banyamahanga urashobora kubakundisha igihugu cawe hama bagashobora kuza no kuinvestisa mu gihugu ko yabonye yuko ari igihugu kimwe amahoro kandi kimeze neza cyane bibazo biri TikTok sasa nicaye ikintu kikunezera mu bintu byo gufungura mu bintu byo gufungura ikintu kinezera ni byinshi mvuga kimwe bibiri nimbo mvuge bibiri umuceri ko niyo mfungura misi yose na musi yera ntari y'umuceri hama ikindi naco ni salade mu byo kunywa ni fanta ndakunda ifanta orange ndagusohokera ahantu hameze gute kuri wewe nkunda ahantu hari umuyaga kuri plage nicaye ikintu wanka ndanka abantu bahemuka ego ndanka abantu bahemukira abandi mwavuganye ibintu mugasezerana hama akaguhemukira okay nize ndoto zawe ziri hafi donc ni yahe imigambi yawe iri hafi imigambi yawe ya hafi imigambi yanje ya hafi ushaka kuvuga no bisanzwe imigambi yanje ya hafi niyo kubona umukobwa umwigeme ashobora gushaka indoto ziwe agashobora gutera imbere mu vyumviro ndetse no ku mufuko kujya umukuru w'igihugu yavuze ati umufuko wose uronka cash n'umuntu wese uronka ucufungura numva ari uwo mugambi wanje kandi arico cyumviro nogira kubigeme sikuvuga ko ari kubigeme gusa ariko ni ku bantu bose mbwa cyane natwebwe namwebwe ariko cyane abigeme ego indoto zawe za hafi no indoto zawe ushaka gushika kuvuga ati je kino kintu kiradodobiza ku mutima ndifuza atari wa mugambi uri hafi mugabo kirengeye je indoto yanje novuga yuko ari yakure canke irengeye ndakeneye kuba umukobwa wa mbere mu Burundi afise amahera menshi ego mugwiza tunga umigeme wa mbere mu Burundi nicaye ikintu uvuga ati jewe donc ubu higanwa ariko uyu mwaka wa Miss Burundi ukusa nuri kurahera wa 2022 twizere ko mu yindi myaka tuzoguma tukubona muri iyi migambi nyene canke muzogenda mujanye ntizogenda tujanye mugabo osinovuga yuko ntimuzoguma mubona muri ibi gusa kubera kurumva uko umuntu akura niko abona ibindi niko yisununura novuga yuko ubunye uyu mwaka ndashobora kuba ndi muri bimwe uko murabona by'igihugu byo sinzobireka kurumva n'umugambi n'ikintu cye ku mutima cyane mugabo nk'ibi by'ikirundi n'ibindi ndiko ndakora mu mwaka uza nshobora kucanza n'undi mugambi ko deja nk'ubunye nko muri Miss Burundi no muri Miss Planet bisi imigambi bitandukanye urumva murashobora kubona ndiko ndahindura kwera urumva umuntu agenda arabona ibintu bitandukanye mugabo azitokubona muri sikirese kuko abenshi aba Miss benshi abagiye kwituza muri Miss yico kiringo giheze bahirana navyo mbwa nibaze ko sirikirasi tuzuguma tuzunguruka mushaki munankunde muzoguma mumbona mweshaka mutayishaka muzoguma mumbona ego nikaye kajambo kanyuma ubwira abakunzi ba Miss Burundi no nakaye kajambo kanyuma ubwira abakunzi ba Miss Dauphine Gloire deuxième abakunzi banje n'ukuri nagira ndababwire yuko ndabakunda cyane ndabakunda ndabafise ku mutima kuko nimwe mutuma inguvu
mfise ari ndazifise kubera ukumva mudahari hajye biragoye mu buzima kwishikana aho uri udafise n'umuntu umwe gusunika kuko ntibaze babeshi nagiye abantu bavuga ngo yangu turi independent ngo biki umuntu wese yamafise umuntu amusunika ashobora kuba ari umwe bashobora kuba ari ikigwi c'abantu mugabo yamafise umuntu amusunika rero n'ukuri ndabashimiye cyane bivuye ku mutima kubona musunika kubona munyizera kugira umuntu akwizera birahambaye urazi kubona umuntu akubwira ati oya ibi wakoze n'ibitoya urashobora gushika kure hari igihe umuntu ashaka kumbwira ashobora gushaka avuga ati muguri kurambesha nzokirayo gute nzohashika gute basi ma transport akagutera na déplacement mugabo n'ukuri ndabakunda cyane kandi mwandanye mushikira mu bya Miss Planet ndabiteze mu yindi migambi zoza ndabiteze n'ukuri ndabafise kandi ndabakunda cyane mubandanye mu followinga kuri TikTok Instagram hehe nkoresha mbwa munkurikire kuri Instagram no kuri Facebook no kuri Twitter nta YouTube soon sindai ino song ni yasohoka yego ndagushimiye nanje twakoranye neza muri open mic twakoranye neza cyane mwakoze kuntumira yego sasa imana ibahezagira namwe yego